Imana ishimwe cyane ku mazina nitwa Mugisha Lionel nkaba ndi umusore niga mu wa gatatu université kuri Université Sagesse d'Afrique nkana nifuje gusangira namwe intahe yanje aho Yesu yankuye ingene twahuye n'ingene ndiko ndamubona mu buzima bwa misi yose intahe yanje ihagaze cyane cyane kuza mbaye mo kera nkiri mu vyaha nari ngendera muri tricherie nkiciga muri secondaire nari ngendera muri copinage nari ngendera kandi no mu nzoga nakunda mamusera kanye des fois nakishamo ama whisky yitwa ama black hama ngende nahuye na Yesu na mu misi ya nyuma cyangwa mu misi yo gukizwa kwanje natanga ubwinza nyota nyinshi cyo gusenga byanje muko nyene numva ntango ubwinza nyota nyinshi cyo gusenga ntangura kubaza ibibazo byinshi by'Imana muri uko gusenga ntangura buja ndagenda gusenga amafate no maselule lundi mardi mercredi jeudi nkabura aho sengera vendredi nkaronka aho sengera na samedi na dimanche nkasenga nk'abandi niyo numva nduhutse ari uko senze imisi yose hama muri yo nzaniyo tanyifshi byo gusenga ntangura kumva yuko bitajanye n'inzoga nanywa muri zo nizo amusteri zikanye nanywa ntangura kumva ko bitajanye niho naca negera abo twasengana nkababwira ati jewe numva nkenegwe binzoga bitajanye no gusenga kwanje ati no mu mpano yiki nanuje abantu babiri umwe arambwira ati wewe Lionel mbona utarenze urugero wigerera ati nawe uziguma ko nta kibazo ubundi nandamubaza arambwira ngo inzoga mbona ari zibi ubishoboye vraiment kuziba uziheba hama cengira kabaza muri jewe ndabura inyishu mfata ngo ico kibazo kibica kibaye ikibazo ca mbere hama ndabanda ndakomeza mubwo buzima bweho gusenga cyangwa miliyoni za nyota nyinshi byo gusenga no kurondera Imana niho natangwa kugenda na Nouveau Testament mu fuko wanje ndose umwanya wa pause ku ishure gace mfata nkugura Bibiliya ndankaje nyene nkasoma nkasenga iki hama nuko gusoma ijambo ry'Imana umunsi umwe ngenda gusenga hama mukozi yaraje kutubwira ijambo ry'Imana arateba kuza atevye kuza ngenda gukura aka Nouveau Testament mu fuko hama ngenda kukaraba ngiye kugaraba satana carantera ambye ati ivyo kurigira ati wowe wigize ibintu byinshi ubona abandi baza Bibiliya ko iko waza Bibiliya kwisoma ngana hama je nibaje ko ari cyo ry'Imana je nangura kubwira ijojo ryari ko ragira atari kugamana ubona ko umuntu wawe yatevye kuza hama nkiriko ndaharira nibaze ko ndiko mparira nijuru aho nyene nza mbona araserutse ce turatangura gusenga hama ngira ikibazo ca kabiri cyo kumva nkeneye kuja ahantu niyagura mu gusoma ijambo ry'Imana hama ntashe hari kuwa gatandatu ndavyibuka hari kuwa gatandatu mwijoro ntashe abagenzi banje baca baraza kuntora muhira ico gihe nakizwa hari indimbo zari zigezweho zari ziharawe zitwa amadanse jamaïcaine ku bazizi hari muri 2013 hama abagenzi banje zigisohoka twarafata tugagenda ahantu mu rupangu tugatamba nk'abantu babasazi nyene mu cyo bibona ku bazizi hama rero ntashe uwo munsi wa gatandatu baca baraza kuntora nanje baje kuntora nanje nari numva ntakineye kuja gutamba nari numva nivire mu bwiza bw'Imana ce ndabahenda ndababwira ati jewe numva ati ndabahenda nifatisha nitoza wiko muhira ngo atamuntu numwe hari ndababwira ati je ngira sigana urupangu nawe arambwira ati Lionel reka kutubesha wowe nta wuza gusigana urupangu hama barabe barankonvenka n'ibindi hama ndemera ce turagenda gutamba hari ibintu byari biharawe byitwa ama home alone cyangwa house party donc kubatabizi ni nkukunya abavye bashaka kuba bagiye bose batari mu rupangu baduze cyangwa bafashe urugendo kanaka gacu usanga abana barafashe iyo nzu bakayigira nka boom bakayigira ahantu ho gutambira gatumira abandi ba jeune ati muze dutambe hari home alone muhiri wacu so rero twaciye tugenda kubabanyi turagenda turatamba turatamba kwera abavyeyi so bari ku mubanyi wa hantu mama waho hantu acara akora arunguka mu tivyo ugabona gena turatamba abona ari ibintu biteye ubwa cyane acara duhamagara ahamagara umwe mwitwe baramubaza ati muko mutamba ivyo bintu ngaha mama naka na papa naka batari hari ati ego nivyo turatamba acara tubwira ati ndabinginze bana banje muze aho ahamuhira ndemeye kuba hi radio muvuze volume mushaka ariko mutambe ahantu hari umuvye kuko ivyo ndiko ndabona murashaka kugwa mu byaha mu mwanya muto cyane hama rero uwo muntu yarahamagaca zawe tubwira turemera turagenda turashira mu radio turaza turashamo muziki ariko ce turamubwira umwana wiwe ati
zimitara ryo mu ibaraza, aho usanga yaduhamagaye kugira zaraturaba, ce dutangwa gutamba. Muri uwo mwanya bazimije itara ryo mu ibaraza, ariko Yesu yazi itara ryo mu mutima wanje. Mwibuke ko hariyo Nouveau Testament agendana iminsi yose mu ipantaro, hama ce ndafata tuko turatamba uko umuziki umwe wahera, tweshanje abahungu n'abakobwa duhindura uko twatera dutamba bitera bishuha, niko numva muri jewe nirabura ariko umufuko wanje hera. Iyo fenomene sinzi kigenda no isigura, ariko niko navyumva muri jewe, nangwa kuba jene, nangwa kugira stress y'ivyo bintu ko natera dutamba n'umukobwa tumanuka tuduga, nangwa kugira iyo stress. Hama hacaza umutante aba muri urwo rugo, aza kwicara ahantu nyene kugira turagena dutamba. Sinzi ngena nari muri iyo stress nyene ndiko ndatamba, tuko turatamba nyene ngize ukunye mbona wa mutante, ndamubona nibuka ibintu nanavuze lundi muri frate, twari turi kumwe n'uwo mutante waho hantu, nari navuze bako twaho tugira partage kwijambo ry'Imana ryo muri Mariko igice ca 4 ahantu Yohana avuga ngo ijwi ry'usemera mu bwaragwa mutegura inzira zuhoraho, ibintu nk'ivyo. Rero twakutaga partage muri secret, hama jewe nshikiriwe mvuga ati ababesha baye kubesha, abibaye kwiba, abasambaye baye gusambana. Hama ndamuravye nibuka byandi nari navuze lundi, aho nyece numva ndiyagije muri jewe, numva ndatsinzwe muri jewe, ndahagarika no gutamba n'umukobwa twari turi kumwe, nja iruhande ndiyumvira kwanza ntangwa kuhabara, ndaba bagenzi banje bako baratamba, numva mbabaye kubona ariko ndabereka karorero kabi, ndabatigwa mana rendi ndashobora kwereka abantu kwigisha abantu guhera ibyaha, hamasa ndi nkabigisha gukora ibyaha. Numva umubabaro mwinshi ndeze mu mutima. Ikibazo ca gatatu cuko numva nkeneye kuja ahantu donc bamfasha guhiba ibintu byo gutamba. Cengira ibibazo bitatu muri je mvuga ati okay, urero ntegezwa nta yindi decision hari atari yo gukizwa, nkeneye kuja ahantu bantekeka guheba inzoga ku nguvu, bantekeka guheba gutamba ku nguvu, kandi bantekeka guheba plutôt gusoma ijambo ry'Imana ku nguvu. Aha rero niho havuye agakiza kanje, ndagenda ndabona mukozi w'Imana arafasha ndihana, hama ndakizwa. Rero ndashima Imana kuva aho ndamwizera umwami Yesu, yambereye mutabazi, yarandokoye, arambohora ibyaha byatsinda ubwa mbere. Yesu yarafashije kubeba, agenda arambora buri munsi, ndamushima. Kandi kuva aho ndamwizereye yakuye igitambara, novuga ko cyari igitambara gifuse mu maso hanje, kuko ntarakizwa nari nibatse ko umunezero w'ukuri uhagaze muri ivyo byaha twari turimwo. Kume nasimenye ko umunezero w'ukuri ari wo kuminja mu ry'Imana, kuko yankwiye kwitambara mu maso amivyizigo vya kazoza, ampereza ivyizigo yuko nzotamije ujyabera bose. Bwa mbe ntavyijuru ntavyo niyumvira, nabaza kutubwira ubutumwa bwiza ari gihe twababwira ngo baza muri nde tubanze dukora ivyo vya nk'ivyo mwakora ubwa mbere. Amen. Ariko ubunye kuvaho amaze kumwakirira, yampaye umuco, afasha kugendana nawe buri munsi, agenda arambohora. Ndamushima kuvyagenda arakora, ndamubonye mu buzima bwanje, ndamubonye kenshi, yampaye cyizere, yampaye kwizigirwa n'abantu batari banyizera ubwa mbere. Nkama kazona haraje umuntu akampereza umutwaro, nkasenga kandi nkabona bigaragara, Imana ikamwishura. Ivyo biri mu bintu binyereka yuko Yesu ari kumwe nanje, kandi ikinyemeza nuko yambohoye. Rero norangiza mpanura abariko baragenda muri ivyo bintu nagenderamwo, ndabwira ko ubuzima bw'ukuri atari ivyo. Hari abantu bavuga yuko ngo umunezero ngo mu isi ngo dufise ngo ubuzima bumwe gusa, ngo ifo ngo profit ubuzima, ariko nashaka ndababwire yuko kandi hari urupfu rumwe gusa ifo kurutegura. Si ukuvuga yuko uzoza kurutegura waravuye kuri ino si, oyabe namba we nutangwa kuvyumva, atangwa gutegura ubuzima bw'akazoza kawe ukiri muzima. Amen. Hari abace bibaza yuko kandi ati ngo nzoza kuri Yesu ngo kandi ngo narabuhotse, ngo ibinyi narabihevye. Nashaka ndabwiye yuko mu nkomezi zanje sinigereze nesha ibyaha. Par exemple nk'akarorero, nasha kuranyo inzoga nkarara mborewe, bwaca afise agasibe ku batakaza agasibe ni nkanoze umuntu agira mu gitondo, donc yaranyoye, nkavyukana agasibe muri jewe, hama nkavyuka ndahira muri je mvuga ati sinzosaba kuzinywa inzoga. Ariko hagera ku mugoroba bagenzi baca bambwira ati erega riyo nde burya agasega kugabona inzoga nyene, gace mvuga ati baca bambwira ngo gerageza imwe urabe vrai, nkagerageza imwe gace nsanga nasuye kugwa muri bya nyene. Bya byaguma binsinda ubwa mbere, Yesu anjemwo yampaye imbaraga zo kubinesha. Ivyo rero ndavyemeza, ndabiha imbere y'Imana yuko bishoboka yuko umuntu abaho yejejwe, abanesha ibyaha byamutsinda
mu gihe yize umwami Yesu mu nkomezi zacu ntidushobora kuronka inkomezi zo kunesha ibyaha ariko mu nkomezi z'Imana nico cazanye Yesu yaje kudupfira kugira ngo tubohoke ikindi naco donc umuze ko ukuri kose umwihereza ukuri kose ububi bwawe bwose ariteguye kubugufasha kubugukiza rero ikindi no bahanura abantu bariko baragenda muri izo ngeso nuko ukwirinda abagenzi babigenderamwo kompanyi mbi abagenzi babi ukabirinda ko ijambo ry'Imana avuga muri igice cya mbere cy'abikorera n'igice cya 15 mu 33 ngo ntimuzimire gucudika n'ababivyonera ingeso z'abeza kandi na Timoteyo igice cya 2 mu gice cya 2 mu 22 nawe aravuga ngo ariko kwifuza ko ubusore uguhunge yamara kurikira kugoroka amahoro kwizera n'urukundo ufatana n'abambaza umwami wacu n'imitima itanduye rero vana n'abagenzi babi kuko ibyaha byinshi umuntu agwamwo bitegwa n'abagenzi babi impanuro zibibamuha vana n'abagenzi babi ufatanye n'abize umwami Yesu wifatanye n'abagendera mu kugoroka bagusengera bakubwira ijambo ry'Imana gukomeza nawe uzocika ukomeye ku ijambo ry'Imana avuga mu migani 13:20 gugenda n'abakomeye nawe uzobukomeye rero Yesu yamaze inyota y'ibyaha agenda aranyuzuza muhemu wiwe muhemu yera dusezeraniye kandi okubwira yuko ivyo vyaha ubirimwo uburi umuja wavyo iyo ukoze icacu cika umuja wacu rero muze kukubiri kose kwa Yohana igice cya 4:13 avuga ngo unywa kuri ayo mazi azongera kugira inyota ukunda ariko unywa ku mazi je nzomuha avuga ari Yesu avuga unywa ku mazi je nzomuha ntazosubira kugira inyota ukunda ariko ayo mazi nzomuha azoshika muri yumbizi y'amazi y'ubugingo yimbuka izabwingo budashira rero unywa kuri ayo mazi y'ibyaha amazi bibiri tubwira n'amazi y'ibyaha ugendera muri ivyo vyaha unywa inzoga kuwa mbere cyangwa usambana kuwa mbere cyangwa ugirane kuwa mbere kuwa gatatu arasubira kubigwamo arasubira kugira inzara nyota byo kubigwamo byo kubikora ariko unywa ku mazi Yesu amuha Yesu amara inyota y'ivyaha byose murakoze abanyumvije mwese Yesu abahezagire cyane amen.